Turabakengurukiye kuba mwitavye ubutumire twabarungikiye, tukanabakengurukira kandi kuba mwarafashe intumbero nziza yo kuja mwihiganwa ry'abitoza. Ni ikimenyetso gikomeye cerekana ko mwamaze gutahura ivyiza vy'intwaro. Twifurije intsinzi, Imana ibashoboze muzoshike kw'ihangiro mwihaye. Mbere yuko nduga kw'ijambo ryatuzindukanye uno munsi, nagomba twibukanye ibintu bimwe bimwe bikuru bikuru bituma mutahura neza ibiri muri kino kiganiro. Kw'igenekerezo rya 17/0 uyu mwaka nyene wa 2025 i Bujumbura kuri Donatus Conference Center, umugwi Seni waragize inama n'abegwa n'amatora. Abatumire buno munsi muri ngaha mwari mwatumiwe no muri iyo nama. Twaraberetse urutonde rw'imigambwe, urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abajenama ba komine n'abashinga amateka mu matora ategekanijwe kw'igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka wa 2025. Nk'uko ikirangamisi c'amatora twashikirije kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2024 kibitegekanya, kandi kaba caremejwe na rya tegeko rya n'icubahiro umukuru w'igihugu inimero 100/187 ryo kw'igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka wa 2024 rirarika abenegihugu kwitaba amatora. Twababwiye kandi ko hagiye gusohorwa intonde mfata kibanza z'abenegihugu biyandikishije ngo bazokwitaba amatora yo mu 2025, zongere zimanikwe mu bibanza biyandikishirijemwo kugira barabe ko bariko kandi ibibaranga vyanditswe neza. Twagomba kubamenyesha ko izo ntonde zimanitse mu bibanza vyari vyabereyemwo iyandikwa biri ku mitumba n'amakaritiye y'igihugu cose. Uno munsi kw'igenekerezo rya 10 niho abenegihugu batangura kuja kuziraba, tukaba namwe tubatumiye nimwava muri inama muce muca kuraba mutanga akarorero. Bikaba bizorangira kw'igenekerezo rya 12 z'uku kwezi turimwo. Tuboneyeho n'akaryo ko kubatuma muhimiriza abenegihugu biyandikishije ngo bitabire ico gikorwa, kuko nibo bazobaha amajwi. Ico gikorwa giheze hazoca hakurikira ikindi cyo gukosora ivyo bazoba badushikirije ko bitanditse neza. Ni mu ntumbero yo kugira hazokosorwa intonde ntabanduka zimeze neza, kandi hazokogwe amakarata y'amatora y'abarundi n'abarundikazi bakwije ibisabwa n'amategeko ngo bazotore. Bubahwa mwese bashinga ntaye bapfasoni batumire bahire, kuva kw'igenekerezo rya 4 gushika kujya 8 Munyonyo umwaka wa 2024 umugwi Seni warahamagariye imigambwe inani z'imigambwe n'abigenga gushikana muri Seni ibimenyetso bibaranga bategekanya kuzokoresha mu miyamamazo mu matora yo mu 2025, ari navyo bizoheza bigashigwa kw'ikarata ry'itora. Abatashoboye kubizana muri ico kiringo baciye babizana mu madosiye y'abazitoza kuko vyarimwo mu vyasabwa. Twagomba kubamenyesha ko kugeza uno munsi imigambwe, urunani rw'imigambwe n'abazokwitoza ku giti cabo ibimenyetso vyabo bimaze gushika mu mugwi Seni. Tukaba tubakengurukiye kuba mwaragamburutse mukabitanga ku gihe mu mugwi Seni kugira ntibihave bicereza ibikorwa bikurikira. Kw'igenekerezo rya 22 ry'uku kwezi guheze twarabahamagaye mu mugwi Seni turababwira uko tuzobatondeka kw'ikarata y'itora. Icatumye tubahamagara uno munsi rero twagira tubereke ibicapo vy'ikarata y'amatora uko bimeze n'ingene ibimenyetso vy'abazitoza bose vyatondetswe, haba ku bajenama b'amakomine canke ku bashinga amateka. N'akaryo keza tubahaye kugira ngo umwe wese asuzume neza ikimenyetso yatanze ko ariko kiri, hanyuma tuve ngaha tuvyemeje.
nagomba nsabe abari mu buhinga babanze babahe izo dokima kuko projection ikwiye babikorere mu bubangutsi tubwira ko nk'umujyi w'igisahira kuko hari igihe duprojecta ugasanga urupapuro ntibihurirana neza twagomba umwe wese aze kuraba nagomba ubuhinga budukundiye baba barategura ibicapo by'amakarata y'itora ku bashinga amateka babigire ku ntara abari muri service babanguke